ubutunzi ndonde uri byose muri byose Yesu ndakurondera ko byose Mana ntundeke mwami iyi ni isaha ya nyuma mwami uri umunsi wa nyuma papa ngwanirira intambara Mana nukuri gusa twaburaye ariko zishaka ko dusubira kubwirwa Mana nutse wiyerekane kugira n'umubyeyi wanje nawe abone kuri Imana Mana nune mwami narakwizeye nawe narizeye kutazomara amaza igihe niki papa igihe niki mwami ndakwinginze Mana Yesu we Mana we ijambo ryawe riravuga ngo iyo musenze mwizere kuko nabwiye umubyeyi wanje mwami reka unyereke mwami nawe nyine abone yuko uri Imana igira neza Yesu wanje we mama ageze habi umubyeyi wanje arananiwe Mana reka mwami wiyerekane uri Imana nakwizeye Mana uri Imana nizeye Mana kandi azi kudatetereza Yesu nutse mwami nutse ngwino Yesu ngwino tuduhe ico turya kuko turabana mu bwami turizera kose yuko mwami ibintu byose ari amahoro ribiro ntiturongorwa n'ico tubona ariko turongorwa n'ico jambo rituvuga ko nimba ijambo ryaravuze ko turabana bawe twosonza bigenze gute oyaye ndavyanse mwami ndavyase mwami Yesu jambo ryawe mwami niryo rimurikira ibirenge byacu niryo tara Yesu ngwino mwami ngwino Yesu ngwino duhisha dufungura ngwino usubize papa wanje mu kazi ngwino usubize mama wanje mu kazi mama wanje yihebuye Mana Yesu we Yesu warakoze mwana warakoze kuma kukumenya kandi ndizera n'ubu yuko ukiri Imana igira neza kasoma ijambo Arma ni sawa namahoro cyane umeze neza amakuru y'imyaka myinshi ndashima Imana Yesu we Mana bigenze gute kugira unyiyumvire ni saha y'Imana nyene igihe kigeze nyene abantu naho baba bamaze igihe batavugana baravugana ariko amakuru yawe urahura komeye ndashima Imana ameze neza none waraje wowe ko naheruka waragiye oya ndacyari no on hope okay Mana nukuragize neza sha mugenzi waje kunyumvira mu gihe nkiki amakuru yawe none namakuru ni meza cyane nibutse ibihe twagiranye by'amasengesho ndi bukuririmba neza tugafashwa hari igihe umuntu yaza gusenga arusha yaremerewe nukuri indirimbo mwarimba zaradufasha cyane gose nukuri sha nanje nikujya nyene no munsi Yesu wanje sinzomuvako Yesu wanje sinzomuvako Yesu agira neza uko biri kose sha nawe nibaze yuko ibihe bikiri bya bindi shama Imana ihabwa icubahiro nukuri ndagushimiye cyane ko wagumye mu buntu bw'Imana kandi ushishikara kuma mu buntu bw'Imana ubonye urumuriro basha cyane ndakarishe ndakarishe mbana uragira mariage none oya sindagira mariage mugabo ndiko ndavyitegurira juste ndafise umufiance hewe byari bari sinzi umuntu yari yambeshe ngo waragize mariage ndapfa ntiyari kugira mariage atantumiye byari umugenzi wanje oya narabipanga mugabo date ntitwari bwaronke date exact uraho rero iburaya hakuguye neza imbeho waramenyereye urazi ko wari uba ahantu hashushe nibaza ko imbeho yakugoye we nivyangoye cyane kuko imbere ko mbibujumbura nari narahoze mbaruguru rero nasuye kwa doctor klima nyene ikanye bimeze neza cyane okay ni sawa sha hama mimi ndakubaze mbega ubusengera hehe wewe ubu jewe nsengera muri Zion Imana habicubara wanongera hari umuriro kuko ngize imisi numva intaye yuko uri umuntu umeze neza cyane mu buryo bw'impyemu muri kurenspi haba jeune benshi kurafasha abantu benshi mu bintu vy'impyemu ivyo navyo babikuye Imana abantu erega makuru aratembera hewe yego yego sha kandi ukomeze iyo nzira ni nziza cyane gose arega sha Imana yanje no ivuga ko aje zini bihe twagiranye ga mugenzi yego sha ni nziza cyane gose hama
nashaka ndababwire l'essentiel mu bintu byari bitumye ndabarondera. Kimwe narumvise inkuru zanyu ko mumeze neza cyane gose mu by'agakiza. Yego. Hama iyo umuntu ari muri iyo nzira y'agakiza ntaburi ibintu mugerageza. Natwe mu gakiza tukiri mu ntango y'agakiza turafite ibintu byatugerageje byinshi cyane gose. Nibiba byoroshe. Rero nashaka ndagutere intege. Kuko ndabizi neza ko umuntu wese yubaha Imana agahitamo kugendera mu nzira z'Imana. Rimwe na rimwe ahura n'ibintu bimugerageza bimugwanya. Nashaka ngutere intege mbwire ngo Imana yawe iri kumwe nawe. Yego nukuri. Ijambo ry'Imana ravuga yuko ngo niduca mu muriro tuzosha. Niduca mu mazi azoturengera. Rero Imana ntiyigeze isezeranya yuko atabibazo tuzocamo. Nta nuko yigeze isezeranya yuko atabatugwanya bazobaho. Ariko yaravuze ko muri ivyo bintu byose Imana izobana natwe. Yego nukuri. Kandi izotugira neza. Cyane. Hama rero mu kanya gato y'inyuma y'iminota 20. Yego. Ndakurungikira message kuri Western Union. Jewe? Yego. Warukuze gute? Ndakurungikira message kuri Western Union. Y'amafaranga? Yego agafana juste mwe muyera ndumva ko ari ikintu asunikira gukora. Yego. Hama bivanye nuko mwe muyera ndongoye. Nyuma ya 20 minutes uje kuraba ndakurungikira 1000 euro y'agafana. Hamukomeza urugendo rwa rw'agakiza Imana iri kumwe nawe kandi uzogera kure cyane gose. Uvuze gute? Uje kuraba kuri Western Union. Yego. Inyuma y'iminota 20 ndakurungikira ifana. Uraja kubona ubutumwa buri ko 1000 euro. Ama euro 1000. Hamunywa agafana hama ukomeze urugendo rw'agakiza Imana iri kumwe nawe kandi uzogera kure cyane. Je unene Yesu amafaranga yiwanje. Urakoze mugenzi wanje. Waruvuze ngo yacisha he? Kuri Western Union. Urakoze cyane nukuri. Hemuyera arakurongoye neza mugenzi wanje yo. Nzogushingira intahe. Yego. Waruvuze ngo uzakundungikira ngaha? 1000 euro. Yesu. Ama euro 1000. Urakoze cyane mugenzi. Uragize neza. Imana iguhezagire. Isubize aho wakuye nukuri. Barahezagiwe cyane ubitangaje. Yego nukuri. Kumbura ijambo ryambaye umubiri shanzo gushingira intahe zo gushingira intahe kandi cyane. Amen. Yego. Nuko rero mugira ibihe byiza. Yego ugize neza cyane. Ubwo tuzokongera. Ndaguhezagiye nukuri. Ndaguhezagiye urondera uronka, ndaguhezagiye wicara, ndaguhezagiye ugenda, ndaguhezagiye uhagaze. Nukuri wumve ngo urakoze ku mutima wanje kandi nukuri ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nukuri urakoze cyane. Amen. Bye bye. Yego. Merci. Yes. Bw'Imana dusengira. Mama. Usa. Sa kusemerera. Kusemerera nibiki? Imana. Ibyo nibiki? Habaye iki? Gabini. Mama urabona? Mama ndakubwira wewe. Ndakubwira. Mana yatwishuye. Nikwishuye gute? Singiki igihumbi c'amayero. Urabona umuntu ahejeje ku telefone n'umwana twiganye. Uko nukuri? Urabona uki oya mandabe neza. Ese nguwe Isumisi. Ibi nibi. Raba ko atari nimero zo muri Europe. Urumva? Urabona hahandi wambwira ngo je ndagiye naciye mvuga ati mana ubu naho bizoboneka sinzojya ndirutse ca ndatuma utwuzo hanje ca ndaza gusenga. Hewe ndiko ndasenga nza numva telefone. Kwanza nabanje kumukupirako nza ndamukupirako ndavuga ati none nk'uyu muntu andondera kwike ca nditaba. Haleluya. Hewe rega bya bintu birakora. Yamaze kundungikira deja 1000 euro. Igihumbi. Mama numiwe. Mama urabona rero reka ntambe ya mana yawe ndayemeye. Ndayemeye. Uzosubira. Ndayemeye. Ahubwo cyo nkwemereye ndakikubwira. Ubu tugiye kuja turajana gusenga. Mama umvira iki gihumbi kizotumaze iminsi. Yego nukuri. Kandi mama wizera n'akazi kazoboneka. N'akazi kazoboneka. Ndabyemeye nukuri. Ndabyemeye kandi n'Imana imbabarire. Nagize umubabaro kama. Ndavuga nti jewe.
nukuri hamwe Imana utonyeshura kuri ubu munsi wa none ngo dufungure ndabizi ko waraye ubusama mama kandi ndazi kuri ntagera mwere no mugabo mama unukuri wihanganuze wihangana shama dusubire kundungikira hajya hawe uko ndabibonye yuko mama urumva rero ikintu ngire nkore ubu ndirukanze turaba utuntu usumba mana ntabwo urazi icyo wokora uracukura n'amata ahubwo mbanza kuzana amata kugira ngo duhembuke kwa munyaruguru habe n'utuntu umuntu ateka n'ingoga ako mama ndakubwira ikintu kimwe n'imbere yuko ngenda nagenda kubwira uriko urambwira ngo genda muri ville genda ngo banaka ngo bafise amazu ngo barubatse ngo bafise amamodoka mama bijya bintu shama ubihebe sivyo ka muvyeyi ahubwo nukuri je ndihanye ubihebe nukuri kandi nabandi bavyeyi bameze nkawe nukuri bararusha abana hari abavyeyi usanga bakira ibintu batazi iyo bipfuye hari abavyeyi usanga babwira mwana babati gende nukuri ajye ntibibaze ngo urumwe nukuri je ntabibonye ntiwibaze ngo urumwe ndabibonye mwana ndabibonye ko kwizera Imana ntaco bingana ntiwibaze ngo urumwe kwizera Imana ntaco bingana nukuri nagomba gutera kamo abavyeyi bameze nkanje mama urumva rero nukuri Imana ibatabare kandi urumva ko wenyemereye ko tuzojana gusenga navyemeye kandi nce gusengera shamba nukuri ntacyo icumbwira cyose ndacemera uko nabonye ko Imana ikora hama y'amahera saya kujya gusa tuzoyakoze ikino saya kujya gusa mama wazi ko nakunda sengera n'akazi kanyu je ndashaka tujye hama ayandi cyo turonderamwe ikintu dukora komsa mu kurindira akazi mugabo rero shani turashobora kubana tukukunguka nako kazi tukakareka tukabandanya gutera imbere tuyaririye rimwe ejo twosubira gusonza ico ciyumviro ugize ni iciyumviro none nukuri icumbwira cyose ndacemera ego reka dusenge ego Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye Mana bivuye ku mutima wanje ndagushimiye ngene uri Imana itabara ndagushimiye ngene uri Imana yumva amasengesho Yesu wakoze kunyiyereka n'umuvyeyi wanje akabibona yuko uri Imana none Mana muri kano kanya ndakuzaniye uri umuvyeyi wanje uramuzi kandi uramusobanukiwe Mana umutima wiwe urawuzi Mana ndihanye kubw'ivyaha vyiwe mwami aho yambwira ngo nje mu bintazi kubera inzara Data reka umubabarire Mana kandi wongera umweze mwami hama Data umugirire neza mbese mwami Yesu Kristo akubone nk'Imana igira neza akubone nk'Imana y'ukwizigirwa akubone nk'Imana idatetereza nuko mwami wakira umutima wiwe n'umubiri wiwe eko atura aya majambo mama uvuga uti mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ibya kera bicitse bisha ndakwakiriye ndashaka ko umbera umwami ukandongora mu bihe byose sigaje kuri inosi Amen. Mama. Aha rero Yesu araje. Yego. Ndamwakiriye kandi ndamwizeye. Tuzoja tujana gusenga. Tuzojana. Urazi ikintu kimwe nako niyumvira mbe bashaho ubwo papa ubwo wewe ntiyo twemerera ko tujana yasha niyo mbe inkuru nawe neza ko mutanga ariko Imana nigitanga ahubwo mama je numva n'inzara yihera kandi nkuko nabivuze je sinjya nkeneye kwifunga ntaka urarya ko yishuye urarya ntaco oya sinjya oya ukora ivyo ushaka shimira Imana aka ndakinjize sige ndakinjije